Wow. Kisha. Wow. Kuri iri barabara mu byo twabwiwe na abajejwe intwaro ba musanteri chef de zone n'abandi barundi baca kenshi kuri iri barabara nuko ku mugoroba nk'aya masaha bigoye kuhaca kubera atamatara ahari. Rero twaciye dutora gutangurira kuri iri barabara kugira ngo dushobore kugabanya ubusuma bugirirwa abenegihugu bavuye kudandaza kuri kasoko, abenegihugu bavuye kugemura kuri hôpital militaire kugira ngo bazohere baca kuri iri barabara amatara yaka kandi atabwo bafise umutekano ari ntangere. Kuko murazi yuko bavuga ati umwana n'uwa bose, hariyo ico umuryango wakoze, hariyo ico ababanyi bakoze kugira ngo dushobore gushika aho turuno, hari n'ico igihugu cakoze kugira ngo dushobore gushika mu bigero. Rero turafise ideni rinini, aha ntituvuze ngo turayiririshe kuko ni rinini cyane, mugabo tuzobandanya tubwira uko dushoboye kugira ngo buke buke natwe dushobore kugira ico tumariye igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Twagize turumugiriza abantu usaba diaspora hari yanyu baronse intererano z'abantu baba no muri Australia, muri Amerika, muri Europe, bashaka kubatera intege kandi kandi turaheza turacafise aho tubandanya dukora bazobandanye badufasha gukora uko twufusha akabiga yose ya paraporo. Aha honyine twagize byatwaye amafaranga ashika imiliyoni 18 nanda rega ko makeyi. Kuri zo miliyoni 18 ayarenga igice hafi 55%, ibice 55% byavuye muri diaspora. Hanyuma ayandi nayo ni umuryango wanje washoboye kugira ico uterereye. Mfise ubutumwa nshaka guha abandi, zaba imvukira za Nyakabiga canke z'ayandi mazone agize komine Mukaza, cyane cyane abo muri zone ya Rohero. Babone yuko Nyakabiga by'ukuri urwego bageze ko bahereye ku bahavutse, biboneka yuko bageze ku rwego runini ya gose. Ariko murabona amakartie ya Rohero yatanguye kubaho mbere gusumbana na Nyakabiga, murabona yuko bakiri inyuma. Tubasabe rero nabo bikubita gashi kugira ngo baze bagire intererano bahaye komine yabibarutse, zone yabibarutse, quartier yabibarutse. So njyewe nitwa Nahimana Hamza, mvuye muri Jabe, nashiye ku Mutangano Nyomba. So njyewe ndanezerewe kweli, ndanezerewe kubona aya matara kubera iminsi yose doraduca ngaha ntiyabona, gabo no munsi kweli njyewe ndanezerewe kweli kandi murakoze cyane. Hariho benshi bataha saa 3 z'ijoro, saa 4 batsina guca ngaha, urabona ko uno munsi bashize amatara kandi ubusuma bataha saa 5 saa 6 z'ijoro ari umutekano gusa kubera aya matara ari ngaha. Ubwa mbere twagira ubwoba kuko twamanje kwibaza yuko bazohava bayonona, mugabo buke uko bagiye babona akamaro kayo ingebe bayakeneye, baratawe yuko rero ni inka rusangi, inka y'iwabo. Baratawe kandi ko aya matara twebwe tuzogenda tubasige ngaha n'abagire basige ngaha, abe ay'abana bacu abizungu bakabona yuko muri rusangi aya matara ari iwabo. Rero nuko turavyizeye cyane gose ko aya matara tuzoyakurikirana dufatanyije n'abenegihugu rusangi.